yama propaganda y'abandi mutayobewe yama radio avuga yamuhe yamenyesha makuru bivuga yamuhe murabizi neza ejo biriwe baravuga ngo Uvira tombe sinzi ngo biki nibiki abandi makuru naronse aravuga ko hari abasirikare b'u Rwanda bari bavuye haza Kamanyora bari kubagerageza kugenda Uvira ariko basubijwe inyuma n'igisirikare cya FARDC coalition FARDC iri kumwe nabo n'abafatanya bikorwa bayo bita muri Murima no muri Rubambo muri Minembwe kwambikanye muri Minembwe muri Rubambo rero niho habaye ibara niho rero mu M23 yabonye ati jewe kabisa ndicujije kwitwa mu M23 ahantu harandi madrone nabonye ngo KT6 urera twatumenyereye izi drone za kamikaze drone za CH4 waje muri zindi zitwa ngo KT6 sivyo Tshisekedi yari ipanze mu buryo bwose mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ibigwanisho allo aya madrone yarakoze ico bita operation utapfuye yarakomeretse utakomeretse ngira no baracinyegeje mu myobo haro nandi makuru avuga ko bakubiswe ushika naho bagerageza kugenda guhungira mu rushengero ubwo rushengero FARDC irarufatira ruturira gose urumva nta nuwo kuvuga inkuru yavuye mu rushengero. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien, c'est Carlene Allo. Comme d'habitude, Miss Mofseri kwa mini msumeno masoyi nyana. So guys, turongeye guhikaze umusesanguzi wacu John Mabo, welcome. Yes, kanamutse abantu bose badukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni kwa kundi nyene ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho agizene aherereye nibutsa ko abantu mwese mutarakora sabone cyangwa subscribe mu bikore mu cubahiro cyanyu hama muri commentaire turafise ikibanza cyo kuganiriramwo ushaka gutwandikira kagenda neza nkuko vyama utameze neza no kwa musenga Imana utameze neza mu buryo bwa finance cyangwa utameze neza ibintu bitariko biragenda neza mu buzima bwawe solution ya mbere no gusenga no gukora cyane dusenga dukora dusenga na cyane kabisa hama ndabibutsa neza ko dufise ikinyobwa rukundo nico nagira mvuga ati reka tumanze tuje mu byunguka mbere ya vyose tangawizi nkuko tuba tubabwira ni tangawizi yizewe cyane idafise n'agasembwa na kamwe panazama ya tangawizi unwa bikarangira uri kuraribwa mu nda oya kuno tangawizi ni rukundo tangawizi kabisa ni rukundo uzocuna yikunda izina niryo muntu kabisa iyi rukundo tangawizi ihingurwa n'uruganda bita Nat Burundi muri yambona kazoza hari abantu bahagurutse bamaze gushika mu mbona kazoza na cyane nibuza abantu aru burya no kubandanya dukonsoma ivyacu twarabaye ubuzima dukonsoma ivyo mu mahanga natwe twarajijutse hageze ko dukonsoma ivyacu hageze natwe ko tuza turihereza ka rukundo tangawizi neza cyane yes aho dukorera ni Bujumbura nkuko vyama muri quartier Ngagara muri quartier industriel ufise icubaza twakure cyangwa duhamagare kuri 60 5 vende rimwe gatatu yego 32 522 133 neza cyane merci beaucoup hari abantu bambwiye ati zozo uravuga no mu Kirundi bisigura ko dukurikirana n'abantu nkuko duhora tubikora misi yose iyo duhejeje kwamamaza guca agafaranga gukora ivyunguka reka tuja mu kiganiro nyezina umusesanguzi wacu mbega Uvira vyifashe gute Uvira ibintu
novuga nuko Uvira imeze neza ijana kwijana ngo bambwire abantu bose badukurikirana. Hari ibihuha biriko birazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi, yama propaganda y'abandi mutayobewe, yama radio avuga yamuhe, yabimenyesha makuru bivuga yamuhe, murabizi neza. Ejo biriwe baravuga ngo Uvira tombe sinzi ngo biki nibiki, ariko je nagerageje nk'umusesanguzi ndabazagiza rero amakuru ejo ntayakoreye ko kubera ko sereri bwaronke amakuru yimbitse y'imvaho. Alu Uvira n'ahantu hanini, Uvira ni gisagara kinini mesherizami. Namba imigwanire kibera ku birometero 200 canke 300. Uvira by'ukuri bayatazwe iyumvira ibirometero 300 biri kuri cyane, ni kuri ku muntu ari Uvira nubwo borasa amamorti ya gute ntashobora no kuvyumva. Imigwano byose irikiraba mugabo irikirabira hazasange ahazafizi mu buce butandukanye, sivyo? Ariko ejo niwe ndavuga ngo hari ville morte ngo nta bintu biriko birarangurwa muri Uvira, ariko Uvira circulation ni kujya nawe imirimo y'abene gihugu irabandanya. Abantu bariko barabivuga sinzi ico bagamije. Ubwo abandi makuru naronse aravuga ko hari abasirikare b'u Rwanda bari bavuye haza Kamanyora bariko bagerageza kugenda vers Uvira, ariko basubijwe inyuma n'igisirikare ca FARDC, coalition FARDC iri kumwe nabo n'abafatanya bikorwa bayo. Ariko Uvira nta kintu na kimwe cyotuma baje muri Uvira. Ivyo rero kabisa Uvira biboneka ko yababereye indoto mbi. Uvira yababereye ibamba. Ubundi kubera ki Uvira baguma bayirota bakumbuye agakeke, barayikeneye yegereye Tanganyika, bakumbuye agakeke cyangwa bakumbuye. Les amis, Uvira ntiyari yarafashwe bwa mbere kubera ko ubushobozi M23 yo bifise. Nta bushobozi M23 ifise buruta abasirikare b'u Burundi. Ivyo kabisa je ndabivuga kandi ndanabihamye ijana kwijana. Sivyo? Ntimugume mwumviriza aba ba activiste aba Pacifique, aba bandi batandukanye baza bandika ibyabo kuri kabumenyi, baza bavuga ibintu bitandukanye hana hariya. Mes chers amis, nta kintu na kimwe ntanzu irasha muri Uvira. Uvira la situation est calme, ibintu bimeze neza, ntanzu nimwe irikirasha. Tuvuge ivyo yakora avuga kuri Uvira ko ari abantu bazana imizigo, abakongomani bazana imizigo mu Burundi, abarundi bajana imizigo muri Uvira. Nukuri kwamye babandanya bakora imirimo yabo. Sivyo? Nta nzu irikirasha. Ivyo ndabivuze. Merci beaucoup. Abantu bareme mwifitiye gahunda yo kugenda muri Uvira genda yikore, nta nzu irikirasha. Neza cyane. Aho bita Murima rero muri Murima na Rubambo, amazina na Rubambo muri Minembwe. Natwumvise umugezi twa Rubambo. Ndamutse aho ngo waruvuze Rubambo reka muri Rubambo nuko vyandika. Aho bita muri Murima no muri Rubambo muri Minembwe wambikanye muri Minembwe. Ahantu nubabwira ikintu cyambere bakwiye kumenya abantu aha muri Murima n'ahantu hafiswe na FARDC haraciye amezi bahafise. Cyamezi bahafise rero aha muri Rubambo rero niho habaye ibara. Niho rero mu M23 yabonye ati jewe kabisa ndicujije kwitwa mu M23. Ahantu harandi madrone nabonye ngo KT6. Ubu rero twatumenyereye izi drone za kamikazi, drone za CH4, waje muri zindi zitwa ngo KT6. Sivyo? Tshisekedi yari ipanze mu buryo bwose, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bw'ibigwanisho. Nta hantu na hamwe M23 kirabacikira. Aha rero muri Rubambo hariko habera imigwano guhera ejo. Ejo c'était le 5. Haragowe M23, umuntu M23 wenyene umwanya yo bari karavuga inkuru niwakomeretse kubera ko aha anya amakuru haravuga ko M23 yagerageje kuza yiyambitse
gisivile urazi ko bakora neza cane bumva baraza bakiyambika nk'igisivile bakiyambika gisivile bakinjira ahantu hama bagatangura kugirante gutera umudurumbanyo ego ibi bintu inkotanyi bazikoresha maintes fois kuri leta ya Habyarimana no mu Burundi urazi ko bagerageje kuza biyambika gisivile ariko bagafatwa ego rero bagerageje gushaka kuhisubiza neza cane allo aya madrone yarakoze ico bita operation utapfuye yarakomeretse utakomeretse ngira no baracinyegeje mu myobo haro nandi makuru avuga ko bakubiswe gushika naho bagerageza kugenda guhungira mu rushengero ubwo rushengero FARDC irarufatira ruturira gose urumva nta nuwo kuvuga inkuru yavuye mu urwo rushengero M23 ibandanya guhura n'uva gusenya ngaha muri side y'epfo ego bariko barakubitana cyane bariko barakubitwa ku rwego ruteye ubwoba kuko FARDC yoyo iri decide je novuga ko iri decide ko imaze kubona ko nta keza nkuko twama twabivuze mu misi yahera ejo c'était naravuze nti nta rukiza ruzova kuri Amerika hageze abakongomani bigwanaho bagakora ico bajejwe bagakora ico bategezwe gukora nivyo rero ko barakora nibaza ko mu M23 ariko arabona ko igisirikare ca kabira cyari cyabaye korompi n'igisirikare ca Tshisekedi bitandukanye kuva hana hariye kubera ko Tshisekedi wewe bibaze kabira yatwaye imyaka 18 Kongo sivyo ariko nta gisirikare nico Tshisekedi ariko arubaka yakoresheje yigeze ekaratsinda ari ntumwa y'u Rwanda ntumwa y'u Rwanda yari hajya kugira ngo yibe yongera kurira bamushizeho imyaka 18 igisirikare cawe kibona umwansi kikiruka ubu n'umupresident mwiza ko wumva araho wogereranya n'umupresident ariko arubaka igisirikare gihesha iteka n'ijambo igihugu ca Kongo M23 izi drone za kamikaze SH4 kabisa ni problem harayizi gihe bariko baravuga ngo ntibo bafise ikirere ngo urumva ngo twe nitwo kwinjirira bijya byose baramaze kubidekoda ubu ikirere gikontrolwa na FARDC aharubambo nagace kari muri Minembwe ego ariho makuru tuza gushikako ndaza kubabwira iyo operation icuka kibe cyo yazanye hagati ya M23 na Twigwaneho sivyo aho nyene yes twa dusubira M23 na Twigwaneho byacanyemo bavuga ko banarasanye no kurasana ngo barasanye bavuga ko none urazi icatumye barasana icambere M23 yoyo yamaze gufatirwa ibihano mpuzamahanga M23 nta jambo igifise ku isi ego M23 baje bayifata nk'ibicibwa rero M23 hariho piyo iri kirakoresha canke itufu iri kirakoresha novuga gute yo gushaka gufata runo rugamba bakagwitirira batwigwaneho ego sivyo batwigwaneho n'abanyamurenge ego bamakanika bari bajije gukingira ibyabo ubundi nico gisirikare cyari cyarakozwe ego mugabo harabaye détournement de la situation M23 icishirako poze M23 babuze u Rwanda byose urumva Twigwaneho rero iyi M23 plutôt imaze kubona ko ibyayo byamaze kuba nabi baciye bafata ico bita nko gushaka kuvanga bafate M23 kubita muri Twigwaneho kugira ngo vyitirirwe ko ari abakongomani bariko bagirande bariko bagwana muri Kongo kubera ibihano byabaye byinshi mugabo ugiye kubiraba neza M23 bambe Twigwaneho nta jambo ifise kuba M23 ibaze umuntu agushiza imbere ku rugamba ariko niba kuyobora mugabo we nta jambo ufise nagiye mbona uyu afanderuga ubundi buri gihe cyose afanderugabo iyo aje kwizimbuka akarira yongeye kurira afanderugabo mu bimenyesha makuru mugabo still aracavuga ngo ingabo z'u Burundi nizo ziri hehe muri Kongo ngo ziveyo ngo ziriko ziragirane zirica abanyamurenge ego ke sivyo aha rero haba habaye ikintu akacaza ujya mu promoteri wabo acaza kugira ico bita gukarma situation ego ariko ibintu
bimeze fo twigwaneho na M23 ejo bararasanye bakavuga ko ho bari mwizi mpande zibiri ko ho bariho abahasize ubuzima nuko batigera babijana mu binyamakuru ngo babivuge ubundi iyo hapfuye M23 canke wo muri twigwaneho bavuga ko hapfuye iki umusivile sivyo ko hapfuye umusivile abantu bino bintu ndiko ndavuga kugira ngo bitahure neza ubu Sultani Makenga nubwo nta jamakina afise General Sultani Makenga nubwo ubuyova yo bapfuye nk'umuhimbiri nta kintu na kimwe amakungu ntanamuzi ubunya inshingano zose bazihaye twigwaneho ibintu byose biriko biraba ni twigwaneho impamvu rero bashaka kuvanga kino gisirikare dakikubwira barashaka ko Tshisekedi nka hamwe yo kwemera ko haba ibiganiro byo gucanga igisirikare babaye mu 23 bagenda muri twigwaneho bace basubira babajani Kinshasa urumva kano kajete baci bongera babajani Kinshasa baze bongere kugira anti gutera umudurumbanyo canke bagire ico bita kudeta canke bice indongozi zimwe zi Kinshasa ni uko kantu bariko barahinyanyura sivyo kubona rero bashwanye peut-être ko hariho kudahuza kwabaye ku mpande zibiri mugabo amakuru hari no babwira nuko ivya M23 ivya twigwaneho biri mu mazi abira nimba ubona abantu batanguye gucanamo nuko bari bitagenda neza bari ko barabona ati burya twebwe hari n'abatangura kuvuga ati twarahenzwe twarahenzwe ibyo twemerewe ntabyo turuko turaronka ni nk'ibi inyo bya Red Tabara barigaruka ko gatoya uragenda hariya boss wawe akakwemerera ibintu ubwiwe atazi neza kazona mugabo agakoresha iyo escroquerie atani byabona sesa agakoresha iyo escroquerie kugira girente kugira ashike ku nyungu ziwe mwebwe mubaye iki ibitamo nongere mbwira abanyamurenge badukurikirana bakwiye kuba magabo bakivana bakitandukanya n'iki kibi kubera nta gihe na kimwe leta ya Kongo yigeze bihakana bino bintu nama nabivuze neza cyane n'abakongoma n'abanyamurenge bonyene bigumuye barahendwa bagenda mu ntambara z'amafuti zitanabaraba nuko biri reka ndagushimira cyane Jenma reka nashimira abantu bose badukurikirana abatarakora sabone babikore kugira ngo ibintu bigende neza atara kandi turanyuzwe kandi tumenye amakuru twari dushaka kumenya. Thank you so much. Kabisa.